reka nongere mbwire n'abandi bantu ndetse abantu batarakizwa bakivanga ibintu, ariko hariho n'abantu bakijijwe. Uza gusanga urakijijwe ariko ntuparvena kudekora mu Mana, ukorera muri nivo yo hasi mu vy'Imana. Uracagwana na caca, uracagwana na za ntege nke, uracagwana na vya bibazo, uracagwana na za difficulté, uracari umuntu w'ugwamo w'intambara, uracari umuntu nyene nk'abandi bantu bose, uretse ko abandi wewe warushije akarusha ukabusengera mu nzu y'Imana ukabutonda mu bikorane, ariko tu ne parviens pas à t'envoler, gushike kure urengane ibicu uje muri hauteur ujane n'Imana. Ariko warakijijwe, ikintu kikubuza kudashika kure mu Mana nuko mu kwitanga kwawe mu Mana wabaye umuntu witanze partiellement, kuko ntiwemvestisa mu mwanya wawe kugira ngo ufate hauteur upermete Imana ko muhurira ku musozi wayo. Ego nta vyaha vya bindi biriniya wahora ukora ugikora, ego usika ufise abagenzi bakijijwe, ako n'abagenzi bakijijwe ufise watoye, sa abagenzi bakijijwe bari spirituel, n'abagenzi bakijijwe babasutwa basengera muri life center. Mbega hari abantu bumva ivyo ndiko ndavuga hano hantu, abo bantu muramaze kubabona? Aho uza gusanga hariho abantu ngaha bakijijwe aribo borohereza abandi banyantege nke bose basengera ngaha, babankuraja mu mafuti basanzwe barimwo, basangira imivinyu, basangira amarigara, bakija muri boîte, bakiri muri discussion ngo ni icaha si icaha. Ntaho vyanditse muri Bibiliya, boîte ntiyanditse muri Bibiliya, naho uzobisoma rero uzotamba imyaka yawe yose. Ariko ugasanga rimwe na rimwe ikibazo dufise ni ikihe? Nuko warakijijwe, urakunda Yesu, ariko tu ne veux pas casser. Eliya araje arabajije abantu uko nababaza uno munsi dimanche, arababaza ngo mbega muzogeza ryari kuba bamujijya nino, muzogeza ryari kuba muri mu Mana kandi mutari mu Mana, muzogeza ryari kuba muri yo schizophrenie spirituelle, aho hajya barabaha basanga na hajya baraha basanga muri hose, muri omnipresent, mushaka kumera nk'Imana muri mu bibanza byose mu mwanya umwe no mu isahi.